yavuze abanyuruzwa naho nyene ndabwiye turafise inkozi z'ikibi muri iki gihugu barabuze ingene boguma ngira ngo batuntuza abarundi ako kagwi tusanga tukaza tubona dutoye umuntu bamwishe tukarondera mugaragara ndabwire uwo mugwi tuguma tuhiga kandi hariho amaze gufatwa muri bo hariho amaze gufatwa hanyuma twarasanze mbere hariho n'abajeje umutekano bari bakuzi ba radio Umurisho turabaramukije nkuko mubimenyereye kanika kanya ukumviriza ikiganiro ndondeza mukayishikirizwa nishira hamwe Fokode kubijanye n'abanyagihugu Burundi bagenda bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro cy'uno munsi nkuko twari bemereye ubuheruka ni gice kigira kabiri kubijanye n'ifatwa bene y'ugu irengero ry'umukuru w'ugwaruka rw'umugambwe CNL muri commune Gatara mu ntara ya Kayanza. Uyu akaba yabuzwe irengero kuva kuwa 2025 Nyakanga mu mwaka w'2021. Muri kino kiganiro mu mwanya wa mbere turaza kubibutsa ibice bikuru vy'ivyo twari twumvise mu kiganiro giheruka. Mu gice kigira kabiri naho turaza kugaruka cyane kubijanye n'abashobora kuba baratanze amategeko yifatwa n'ibugwa irengero rya Eric Ntuzwenimana. Mbere ngaha tukaza gushimika kubijanye n'ingene umugambwe CNDD-FDD ushobora kuba wakoranye n'iperereza ry'igisirikare mu bijanye n'inyuruzwa rya Eric Ntuzwenimana. Reka rero twibukanye bikuru twari twabwiye mu kiganiro giheruka. Twarabwiye ko Eric Ntuzwenimana yari asanzwe avuka muri commune Gatara mu ntara ya Kayanza, akaba yahoze ari umugwanyi muri Parti Hutu FNL. Mu nyuma uwo muhari umaze guhagarika intambara aca abandanya ari umunywanyi umugambwe FNL ishami rya Agatongwasa, mbere anasubira no mu mashure ararangiza amashure yisumbuye aho yaronse urupapuro rw'impamyabushobozi bita B7. Mu bijanye na politike twarabwiye ko uyu Eric Ntuzwenimana yaciye ashingwa kurongora ugwaruka rw'umugambwe CNL muri commune yose ya Gatara aho nyene mu ntara ya Kayanza. Tukaba kandi twabwiye ko urugo rwa Eric Ntuzwenimana rwari ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Twarabwiye kandi muri ico kiganiro twaragarutse gose ku mugenzi wa Eric Ntuzwenimana witwa Mariko Nduwimana. Uwo nawe twabwiye ko ari uwundi yari yahoze ku rugamba rwa Parti Hutu FNL, nawe nyene uwo muhari umaze guhagarika intambara acaja muri FNL ishami rya Agatongwasa. Twabwiye ko uyu Mariko yari yageragezwa amabanga akomeye muri uwo mugambwe be no mu mugambwe CNL, aho we yarajejwe ugwaruka rw'umugambwe CNL muri imwe mu mazone agize commune Gatara. Mukaca mwumva ko uyu Mariko Nduwimana yarasanzwe akorana cyane na Eric Ntuzwenimana kubera ko bari bajejwe amabanga y'ukurongorwa gwaruka muri iyo commune ya Gatara. Rero uyu twamushimitse ko nkuko muvyibuka tubabwira ko ari wabonera ko yoba yarakoreshejwe mu gutega umutego no mu gucunga Eric Ntuzwenimana, nkuko twari tumaze kubibona mu biganiro cyane mu biganiro cyaheruka cyari kijanye n'inyuruzwa rya Jean Marie Vianney Badogomba, aho twari twaberetse ko iperereza rya gisirikare mu kunyuruza abantu usanga hariho umuntu bakorana aba yitwa ko ari nk'umugenzi w'unyuruzwa. Iyo atari bitameze gutyo ugasanga bakoresheje imbonera kure zaho hantu canke abatowe, aho turaza kubona ko haninjiyemwo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Kayanza. Twibutse kandi ko twabwiyeho kwigenekerezo rya 2025 Nyakanga mu 2021 Eric Ntuzwenimana yagiye kuri parking ya Kayanza mu gihe cy'amasaha y'isaha 6 z'umurango, aho yari agiye kwakira abagenzi biwe bari bavuga ko umwe avuye Bujumbura undi avuye Gitega. Abo umwe yari Mariko Nduwimana hamwe n'uwundi yavuga ko amuzaniye kumwereka yoba yaravuye mu ntara ya Gitega, ariko we tutashoboye kuronka izina gushika ubu.
twababwiye rero ko amaze kubakira aho kuri parking ko baciye bajana mu kirabo c'umugenzi wa Eric Ntuzwenimana yitwa Gaspard Habyarimana, ikirabo kiri hafi ya Koke Kayanza. Barahamara kanya barasangira agacupa, wa Gaspard Habyarimana akaba mbere ari we ariko aradandaza muri uwo mwanya. Nkuko twabwiye tuzoyabwira mu kindi kiganiro, haciye ukwezi kumwe gusa uyu Gaspard Habyarimana nawe nyene yahavuye anyuruzwa arabogwa irengero. Twarabwiye ko bavuye muri ico kirabo bamaze akanya batembera mu gisagara ca Kayanza, baronka akanya ko kuganira, mbere baranagaruka no mu isoko ya Kayanza. Mu nyuma Eric Ntuzwenimana abaherekeza kandi kuri parking, kubera ko umwe bavuga ko yavuye Igitega yavuga ko bwije yagira cyasubira inyuma, hanyuma umwe Mariko Nduwimana nawe akavuga ko yari yateguye kurara mu Kayanza kuko ari umugenzi bateza kuca babonana. Rero wa Eric Ntuzwenimana arabasezera, bamwe bitwa ko barabagenzi bari birigwanye, abasigaho kuri parking, we wafata akayira asubira inyuma amera nk'uteye yaja hamwe kuri Kopeke Kayanza. Twarabwiye ko amakuru twaronse ava mu gisirikare yo avuga ko bano bantu babiri, umwe Mariko Nduwimana n'uwo bari kumwe, bamaze gutanga raporo mu iperereza ry'igisirikare y'ivyo bari baheje kuganira na Eric Ntuzwenimana, ko baciye bahabwa itegeko ryo kubandanya bamukurikira ahaja hose kugira ngo acafatwa. Eric Ntuzwenimana we yabandanije agenda atazi ko bamwe yita abagenzi baje kumukurikirana ko agira acafatwa. Aha rero niho twabwiye ko Eric Ntuzwenimana yaciye afatwa n'abapolisi basanzwe bakorera kuri kizimyamwoto yo ngaho mu Kayanza. Bamufashe haciye akanya gato cyane, hacahaza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza, Ferdinand Habimana, mu modoka yiwe y'umugambwe ari kumwe n'abapolisi basanzwe bamugendanira, baca bakira Eric Ntuzwenimana aho yari yafatiwe, bamujana ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD ngaho mu Kayanza. Twabwiye kandi ko Eric Ntuzwenimana mu mwanya wa mbere agifatwa bamurekeranye telefone, araheza arabwira abagenzi, arabamenyesha ko yafashwe, uwamufashe n'ikibanza bamujanyemwo yaronse akanya ko kubwira abantu. Mu nyuma baramwaka telefone uko ntiyasubiye gutorwa. Inkuru ya nyuma twabwiye nuko inyuma y'isaha 11 z'umugoroba umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Kayanza yashize Eric Ntuzwenimana muri ya modoka, aca amera nk'umanukanye mu gisagara ca Bujumbura, maze ahurira mu nzira n'imodoka y'iperereza ry'igisirikare, araheza aramubashikiriza. Habimana Ferdinand asubira mu Kayanza adafise Eric Ntuzwenimana. Eric Ntuzwenimana nyabona atwagwa i Bujumbura nkuko twabibwiwe n'isoko ryacu mu gisirikare, yinjirira aho bita kuri police militaire ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Ayo niyo maherezo dufise ya Eric Ntuzwenimana guhera ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Ariko rero twumvirije uku kuntu ibintu vyagiye biragenda, hari utubazo duhambaye ubwo nyene tuca tuza. Ikibazo ca mbere twagize tuti, mbega ni kubera iki ingingo yo kumufata yafashwe bwije? Murumva ko yari yarungikiwe abantu birigwana mu Kayanza, hajya baherekeje kuri parking yitwa ko hageze ko bamwe basubira i Bujumbura ku mugoroba, ariho mu nyuma subi inyuma hafatwa ingingo yo kumufata. Ngaha ico twebwe twibaza nuko ingingo yo kumufata iteza kuba yavuye muri raporo yatanzwe n'aba yari yarungikiwe bari bagiye kumuneka, tuvyite gutyo, kuko biraboneka ko bamaze kuvuga ivyo baganiriye ariho baciye nabo baronka itegeko ryo kumukurikirana kugira ngo acafatwa. Ikibazo kigira kabiri ni mbega ninde yahaye amategeko abapolisi bamwe bo kuri kizimyamwoto yo guhagarika uyu muntu yariko arirenganira? Nta nyishu neza ngaha dufise, kiretse ko hari uwo twibaza, kuko bano bapolisi bamaze kumufata ubwo nyene haciye hashika umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Kayanza, Ferdinand Habimana. Twibaza rero ko itegeko ryo gufata Eric Ntuzwenimana ko rishobora kuba ryatanzwe ako kanya n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Kayanza. Ikindi tuca twibaza ngaha, mbega bigenda gute ngo abapolisi baheje guhagarika umuntu bace bamushikiriza umukuru w'umugambwe, naho yoba agendana nawe nyene abapolisi bamucungera? Hari ikintu ngaha kitumvikana. Mu ntara ya Kayanza hariho umukuru w'igipolisi, haba muri komine Kayanza haba mu ntara ya Kayanza. Umuntu aribaza ari bituma umuntu yafashwe
agahabwa umukuru w'umugambwe ntahabwe umukuru w'igipolisi. Iyo abafashwe batabashikirije igipolisi, hari n'ikindi gihe tuba tubona baheza bakabashikiriza abatwara iperereza mu ntara, ibi bita documentation, ni ukuvuga service national de renseignement. Mu Kayanza iperereza ritwagwa na Leonard Ngendakumana, asanzwe mbere mu mwaka uheze nawe nyine yaravuzwe mu bintu bikomeye cyane byo guhohotera cyane cyane abanywanyi ba CNL. Ubu rero umuntu aribaza ni kubera iki abapolisi bafashe uyu muntu ntibamuhe Leonard Ngendakumana ariko bagashima kumuha Ferdinand Habimana atwara umugambwe. Mbega umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara abafise ububasha bwo guha amategeko abapolisi, abafise n'ububasha bwo kwakira abantu bafashwe? Mbega birumvikana ko indongozi y'umugambwe umwe naho uwo mugambwe wo buri ku butegetsi itegeka gufata iyindi ndongozi yo mu wundi mugambwe batavuga rumwe, ikongera igahabwa n'ububasha bwo kumwakira akaba ari ijya kumupfunga. Ariko rero kuba baciyamuha Ferdinand Habimana biri mu bishimangira ko twibaza ko Ferdinand Habimana ari nawe yatanze itegeko ryo guhagarika uwo muntu. Ikindi ngaha ni ingene amuvana aho hantu ntamutware mu gipolisi, ntamutware mu iperereza nimba bari bafise ibyo bamwikekako, ariko akamujyana ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD ngaho mu Kayanza. Aha naho nyene hariho ikibazo gikomeye cyane. Mbega uwo mugambwe nawo wahindutse urwego rw'igihugu rufata abantu rukabapfunga. Niho tuca mu gice gikurikira cya kino kiganiro kijanye n'urufatane rudasanzwe twabonye mu mwaka uheze, urufatane rwabayeho hagati y'umugambwe CNDD-FDD mu rwego rwabo rwo hejuru n'iperereza rya gisirikare bita G2. Bikanaboneka ko aho mu mugambwe mu burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD basa n'abatari bizeye iperereza risanzwe tumenyereye service national de renseignement, kuvuga documentation, ahubwo bo bari bizeye iperereza ry'igisirikare G2. Iryo perereza rica rirakora ibintu tutari bwigere tubona kuva aya magume atangwe mu 2015. Niko iperereza rya gisirikare turarifise mu bindi bintu byahora bikorwa byo kunyuruza abantu, ariko ryo ryanyuruza cyane cyane abasirikare, abantu bahoze mu gisirikare cya kera ba XFAB, abahoze muri FNL ariko b'abasirikare, abo nibo twabona banyuruzwa n'iryo perereza ry'igisirikare. Ariko mu mwaka uheze iri perereza ryanyuruje indiri n'ibiri z'abasivile, tukibaza y'ivyo bintu byazananye. Aha rero niho tugomba dukoreshe amakuru tuza kuvuga, tubivuge tuti muri conditionnel, tutemeza mugabo tuyatange uko amasoko yacu dufise, haba mu gisirikare cy'u Burundi, no kuvuga abegereye cyane iryo perereza ry'igisirikare, n'amasoko dufise mu Kayanza barimwo mbere bamwe begereye cyane umugambwe CNDD-FDD. Aya masoko yose ivyo yagiye araduha vyerekana ko inyuruzwa rya Eric Ntunzwenimana ryakozwe n'imigwi ibiri mikuru. Hariho umugwi wa mbere wo mu iperereza ry'igisirikare nyene, no kuvuga abatwara amaze kubavuga mu higaniro twabahaye kijanye n'inyuruzwa rya Jean-Marie Vianney Batogomba, aho twabwiye ko mu iperereza rya gisirikare abantu dufise amakuru ko ari bo baba baratanze amategeko yo kunyuruza abantu bakanaja no mu byo kubikora. Ubwa mbere ku mutwe hari Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru, batubwira ko yari cegera c'umukuru w'iperereza rya gisirikare muri ico gihe. Ndabibuza ko iperereza rya gisirikare muri ico kiringo ryari ritwagwa na Colonel Ernest Musaba. Nuko kandi ayo makuru nkuko twayabwiye yerekana ko musi yiwe yari afise akagwi k'abasirikare yakoresha, yarungika kuja gufata abantu bagatwagwa mu iperereza rya gisirikare bakacabugwa irengero. Ako kagwi kabo kwita abakora ama operation kari karongowe n'igisongerezi mu gisirikare yitwa Ajida Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock, hariho n'abandi banamwita Mufankuru. Aka kagwi kiwe kari karimwo bamwe b'ibisongerezi by'intwazangabo mu gisirikare, hakabamwo n'abandi abasirikare batoyi n'abandi b'abashoferi. Aka niko kagwi gakomeye cyane kari muri ivyo bintu. Ariko kandi twonabwira ko hariho n'ubundi nindi ntwazangabo mu gisirikare, perereza nyene y'igisirikare, batubwiye ko nayo nyene yagira uruhara rutari ruto, kuko ariyo ijejwe ubusho
bo mwiperereza rya gisirikare nibo araba abapfunzwe nibo araba aba OPG baba ariko barabaza abantu ni kuvuga abasambisha abantu ubu nabo batubwiye ko yari witwa Lieutenant Colonel Frederic Ntamarerero bano bantu bafise uruhare rukomeye cyane mu bintu byariko birakorerwa aho hantu rero akandi kagwi kagira kabiri batubwiye kagize uruhara muri ibi bya Eric Ntunzwe n'Imana nakagwi ko mu mugambwe CNDD-FDD kabonekana ko nyene nkako bakajejwe iperereza mu mugambwe wa CNDD-FDD kandi kano kagwi kakaboneka kegereye cyane umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ngaha abo twebwe twaronse ko amakuru ko bari mu baba baratanga amategeko y'umunsi Eric Ntunzwe n'Imana afatwa hariho umwe ujejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uwo bayitwa Sostene Gwasa uyu niwe batubwiye ko yari afise uruhara rukomeye mu mategeko yari ko aratangwa uwo munsi bongera batubwira umushoferi asanzwe yaranyonze kenshi iyi modoka twabwiye yagiye akoreshwa mu by'ukunyuruza abantu n'iperereza rya gisirikare wavuga yitwa Daniel asanzwe ari umushoferi wo ku ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD bakaba ko ubundi aboneka ari nk'umushoferi w'umushingamateka Lazaro Mvuyekure uyu Lazaro Mvuyekure akavuga ko ari muri izo ndongozi z'iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD akavuga ko ajejwe ivy'ubutunzi muri uwo mugambwe ko amategeko y'abanyuruzwa ashobora kuva kuri umwe yitwa Gwasa hanyuma akarubikanwa wa Daniel yoba nawe acamenyesha wa Lazaro nk'iyo hari uburyo bukenewe buteza gusohoka mbere hakaba n'ibyo gutanga imodoka y'umugambwe yagiye gukoreshwa mu iperereza ry'igisirikare uko niko ibintu byari ko bikorwa kuri uwo mugoroba twebwe tubifise y'amategeko yazanana muri abo bo mu mugambwe niho harimo abo batelefonye Ferdinand Habimana yari arongoye umugambwe mu Kayanza kugira ngo afate wa Eric Ntunzwe n'Imana ari naho havuye amategeko yahawe abapolisi batanguye kumufata aho mu iperereza rya gisirikare naho niho baharavuye itegeko ry'uko Ferdinand Habimana amera nk'umanukanye Bujumbura Eric Ntunzwe n'Imana maze agahura n'umugwi uvuye mu iperereza rya gisirikare waruje gufata kwakira Eric Ntunzwe n'Imana kandi amakuru dufise yavuye mu gisirikare avuga ko abaje kumutora bakoresheje ya modoka twari twaravuze mu kindi kiganiro ni ukuvuga imodoka yo mu bwoko bwa Toyota bande camionette double cabine yo mu bwoko bwa Toyota Hilux imodoka yera ifise ibiyo bitabona bavuga ko ifise uturongo dutukura mu mpande rimwe na rimwe bakunze kuyibona ifise plaque ya IT yobara 492 ariko ibiharuro biba binyegeje ku buryo kenshi abantu bigorana ingene babisoma iyi modoka batubwiye ko ariyo yakoreshejwe mu kuja kumwakira batubwiye ko umushoferi wayo kuri uwo mugoroba yoba yari wa wundi Daniel asanzwe ari umushoferi wo ku ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD nibaza ko kano karorero ka Eric Ntunzwe n'Imana ariko karorero gakomeye cyane kerekana urufatane rw'iperereza rya gisirikare G2 hamwe n'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD mu bijyanye n'inyuruzwa ry'abantu banyurujwe batari bake mu mwaka w'ibihumbi 2021 ikindi twakongera ko kubijyanye n'ubwo rufatane nuko twamaze kuvuga umushoferi imodoka yakoreshejwe iyi modoka naho yakoreshwa mu iperereza ry'igisirikare batubwira ko atari imodoka y'igisirikare kanatsinda izindi modoka zo ngaho mu biro bikuru bya gisirikare usanga zifise imparati y'igisirikare usanga zifise amabara y'igisirikare usanga ku miryango kandi zanditseko ko ari Etat Major FDN ugasanga hariho n'inomero baca bashirako ku miryango ariko iyi modoka yoyo ikoreshwa muri bino bintu nta na kimwe ifise muri ivyo bintu umuntu hamwe agashobora kwibaza ati birashoboka kubera ko ari imodoka bageneye ivyo bikorwa by'iperereza no kunyuruza ko boshobora ko ari igisirikare nibayihe amabara y'izindi modoka z'igisirikare yarize kumenyekana ariko amasoko dufise yo avuga ko iyo modoka ari y'umugambwe kanatsinda muri ino minsi bakaba ko iyi modoka yari imaze iminsi ikoreshwa na wa Sostene Gwasa acungera umutekano wa Reveriyano Ndikuriyo hariya mu ntara ya Gitega ico n'ikindi kimenyetso gishobora kuba cyemeza ko by'ukuri ari imodoka yavuye mu mugambwe mu bintu byahavuye bivyara induru hagati y'iperereza
risanzwe documentation n'iri perereza rya gisirikare. Amatati yabo yavuye kuki? Icya mbere nuko habonetse abantu benshi bari kubanyuruzwa mu gihugu, bakaja kuba abantu imiryango ikabaronderera mu iperereza muri documentation bagasanga ivyo bintu atavyo bazi. Iperereza naryo ryagerageza kurondera ivyo ari vyo, bakaca basanga bamwe muri abo bantu batwawe n'iperereza ry'igisirikare. Ibiyongo byarashavuje cyane nk'uwitwa Opecin 1 Alfred Innocent Museremu, kuko yasanga abakozi biwe mu ntara bariko bagirizwa kunyuruza abantu kandi atari bo babikoze. Hoba hariho n'imiryango yoba yaratanze amafaranga isaba ko bayironsa ababo, maze bamwe bo muri documentation bamaze no kwakira amafaranga ngo atari make ari mu mamiliyoni, bagasanga aho bariko bararondera boba baramaze kwicwa n'iperereza ry'igisirikare. Mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2021 bamwe bo mu iperereza rya gisirikare hari bakeyi bafashwe bajya gupfungirwa muri documentation. Abo haravugwamo Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru yari cegera c'umukuru w'iperereza ry'igisirikare, haravugwamo wa Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock, haravuzwemwo umu Adjudant Chef yitwa Jean Bosco Ahishakiye. Hoba hariho n'abandi bakeyi baba bafashwe kuri ivyo by'abantu bagiye barahagarika bakabugwa irengero, maze imiryango ikabaronderera muri documentation igahava itora ko abo bantu ari bo babajanye kandi bo baba baramaze kubica. Ubu ntituzi abo bantu bari bafashwe na documentation iyo bageze muri kino gihe. Aha rero niho tuje turangiriza ikiganiro cy'uno munsi, tugashimira mwese mwagikurikiye. Tuzosubira ku munsi w'Imana uza. Murakoze. Hanyuma yavuze abanyuruzwa, naho nyene senagira ndabwire turafise inkozi z'ikibi muri iki gihugu, barabuze ingene boguma ngira ngo bacuntuza abarundi. Ako kagwi tusanga tukaza tubona tutoye umuntu bamwishe tukarondera. Mugaragira ndabwire uwo mugwi tuguma tuhiga, kandi hariho amaze gufatwa muri bo, hariho amaze gufatwa. Hanyuma twarasanze mbere hariho n'abajeje umutekano bari